Tuje kubona n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru wa Union Africaine, tuje gushimira igihugu cy'u Burundi ko ikorwa cyiza cyabasha gukora mu gihugu cyacu, ariko cyane cyane mu ngwano zagiye ziba mu karere tuvukamwo twebwe nk'ubwoko bwacu bw'abanyamulenge. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi. Tumetoka kumwona rais wa Jamhuri ya Burundi na pia chairperson wa Umoja wa Afrika. Kile kimetuleta ni kusema asante kwa yale nchi ya Burundi imefanyia watu wetu Wanyamulenge kwa miaka, wale wanaishi hapa Burundi, na pia yale jeshi la Burundi linafanya Kongo kwa kulinda Wanyamulenge. Nguya babantu ngo nabanirotiki bakavuga ngo Abanyamulenge nta menace badufitiye, ariko n'abatutsi nta kuntu bazotuba mu irugu. Hakaba mu Rwanda hari abundi buyobozi bafata entre guillemets ko ariko abatutsi mwebwe Abanyamulenge bari handi Kinshasa, muri mwebwe haracarimwe abagandukiye leta y'u Rwanda bakorana nabo. Rero ni mugenda mwebwe n'Abanyarwanda mwicare mukemura ikibazo kiri iwanyu. Donc, il traverse directement la frontière rwandaise. Donc, pour aller chez eux à la maison. Je vous rappelle, rappelez-moi dans 30 minutes. Donc, c'est ça, c'était ça, l'activité d'aujourd'hui. On les a laissés, qu'ils partent chez eux à la maison. Merci. Shure ry'abarundi bose ni shure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Tubanje kubaramutsa mwese mudukurikirana, eka mbere tubahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Uno munsi twagomba tubagirire update ku makuru agize imisi avugwa ku bibera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Ubuseruko bw'igihugu ca Kongo buriko buberamwo intambara hagati y'imigwi itandukanye, ariko cyane cyane reka tuvuge umuhari ugwanya leta, umuhari wa M23. Aba bo mu muhari wa M23 bavuga yuko ari abakongomani bariko baharanira agateka kabo canke ubwigenge bwabo. Wumvise M23 rero uca wumva cyane cyane ubwoko bw'Abanyamulenge. Ivy'umuhari wa M23 ntavyo nogaruka ko cyane, murabizi, ariko hari ikintu gitangaje cyane. Biboneka yuko Abanyamulenge baciyemwo ibice bibiri. Intambara iriko iraba mu buseruko bwa Kongo ntibayumva kumwe. Umugwi umwe biboneka yuko ushima akigoro ka leta ya Kongo ikora mu kubakingira, ugashimira na leta y'u Burundi biboneka yuko yagiye kwifatanya na leta ya Kongo kugira ngo bigwanirize hamwe umuhari wa M23. Abandi nabo bakabona yuko M23 eka mbere igihugu cy'u Rwanda ko arico kigira kigoro gakomeye kugira ngo kibakingire. Aba bakavuga yuko ingabo z'u Burundi ziriko zikora genocide y'Abanyamulenge muri Kongo. Aba mubona rero n'umugwi w'Abanyamulenge bavuga yuko barongoye umugwi witwa Abanyamulenge Global Advocacy. Murumva yuko ari nk'abavugizi canke baharanira agateka k'Abanyamulenge. Ejo rero itariki 18 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026 bari bazindukiye mu Burundi, aho bakiriwe canke bahawe umubonano n'umukuru w'igihugu. Wicari kibazanye kwari ugushimira leta y'u Burundi ngo kubona atako idakora kugira ngo ikingire Abanyamulenge bari muri Kongo.
eka mbere bakavuga yuko bayishimiye kubona ifashe neza abanyamurenge baba mu Burundi. Twari tuje kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru wa Union Africaine, tuje gushimira igihugu cy'u Burundi ku gikorwa cyiza cyabashe gukora mu gihugu cyacu, ariko cyane cyane mu ngwano zagiye ziba mu karere tuvukamo twebwe nk'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ku ntambwe ikomeye babasha gufata kurengera ubuzima bwari mu kaga bitewe n'intambara igihugu cyacu kiriko gicamwo zatewe n'igihugu cy'u Rwanda, kandi gikora cyitwaza izina ryacu ry'abanyamurenge ndetse rimwe n'izina ry'abatutsi mu karere. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi mu by'ukuri ko turekonesa tuzi neza y'igihugu cy'u Burundi babashe gukora kandi bakibandanije no gukora. Tukaba twari tuzanwe no gutanga iryo shimwe riri ku mitima ya benshi ariko batabasha kugaragaza. Tukaba twishimiye kubonana nawe, umubonano wacu nawe mu by'ukuri w'ingirakamaro, kwari gushitsa iryo shimwe. Ikindi no gusaba ko n'ubundi babasha kumza gutwerera amahoro mu karere tuvukamo. Tukaba twishimiye kubonana nawe, icyo nicyo cyari kituzanye kugira ngo tubashe kumugaragariza ibiri ku mitima yacu, ibiri ku mitima cyane cyane y'abanyamurenge, baba bari hano mu gihugu cyangwa se muri iki gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cya Kongo, naho duherereye natwe mu gihugu cya Amerika n'ahandi hose hatandukanye. Turarekonesa byimazeyo iyo nkunga, ubwo bufasha, iyo neza y'u Burundi babashe gukora ku bwoko bwacu, nicyo twari tuje kumugaragariza. Kuri ibyo bihuha bimaze bikwirakwizwa bivuga yuko leta y'u Burundi ishaka gukora jenoside, ishaka gukora ubwicanyi, ahubwo ababivuga nibo babiteguye kandi bagiye babishira mu ngiro. Ni kenshi leta y'u Rwanda yashoye ubwicanyi mu gihugu cyacu, ariko yitegura ubwicanyi itegura nabo izabushiraho, izabutwerera. Rero kuba bavuga leta y'u Burundi no kubera ko yababuje kugera ku cyo bifuzaga kugeraho. Ntaco na kimwe dushinja leta y'u Burundi. Turekonesa neza yabo, amahoro uno munsi igihugu kiriko gihumeka, cyangwa aho bayoboye ubwoko bwacu buri ko buhumeka, tuyakesha leta y'u Burundi hamwe na leta yacu. Rero ubwo bwicanyi ntabwo tuzi buvugwa yuko niho tuvuka, kandi nte twubwirwa n'u Rwanda yuko u Rwanda sibo ruzi ibiberi wacu kurutaho tuvuka twebwe. Kandi sibo bo tugira imbabazi zo gutabaza ngo baradutabarize. Twe twenyine dufite akantu dushobora gutabaza. Twafite ababyeyi, nta munyarwanda uri hariya, hari abanyamurenge. Twishoboreye kuba twavuga. Rero nta bwicanyi bukorwa na leta y'u Burundi, ahubwo ni neza. Bakaba barakomye mu nkokora ibikorwa bibi n'ubwicanyi u Rwanda rwashoye hariya, kubasha kutagera mu byo kuko babiteganyaga. Yego barishe, ariko none ntibaturangije. Rero leta y'u Burundi yabasha kuturengera, n'uyu munsi amahoro turiko duhumeka turayakesha leta y'u Burundi hamwe na leta yacu ya Kongo. Voilà, murumva yuko aba bemera Burundi bakemera na leta ya Kongo, aba bakagiriza u Rwanda yuko rwitwaza abanyamurenge kugira ngo rutere intambara muri Kongo. Urundi ruhande rw'abanyamurenge nkuko nari nabibabwiye, rufata igihugu cy'u Burundi ko kiriko kirakora jenoside y'abanyamurenge. Bikaboneka yuko uru ruhande nago rwemera igihugu cy'u Rwanda ko arico kiriko kirabagwanako. Ngo y'ababantu ngo n'abanirotiki, bakavuga ngo abanyamurenge nta menace badufitiye, ariko n'abatutsi nta kuntu bazotuba mu irugu, hakaba mu Rwanda hari abundi buyobozi bafata entre guillemets ko ari abatutsi. Rero cyane cyane induru muri mwo mwumva uyu munsi ngo abarundi ngo bagiye gukora jenoside, ngo bagiye gukora jenoside, ngo kwica abatutsi. Ubwo nukuvuga ngo ubwo bagiye kurwanya AFC M23 Yananga na Bertrand Bisimwa, of course, na Freddy Kanyiki,
n'abari abandi bose ariko na RDF ariyo nyiri byose kuba bagiye kurwanya gusa AFC M23 abarundi bahise baba abantu bagiye kwica abatutsi turago bave hariya none hariya iratera isigari mu maboko y'abanyarwanda none nibarangiza badukorere jenoside baturimbure nibarangiza babyitirira abarundi kandi aribo babidukuriye ubwo bwicanyi murabuzi rwose bagize iminsi myinshi cyane babidukurira rero uyu munsi kuba baririmba jenoside aribo bayitegura ntabwo bidutera ubwoba leta y'u Burundi tuza aho yadukuye tukimara kugera muri ibi bibazo byose Perezida Felix amaze kugera ku ngoma yahamagaye abanyamurenge Kinshasa arabicaza arababwira ati dore twamenye ikibazo kiri iwanyu twamenye ko zino Red Tabara ari abatutsi b'abarundi n'abanyarwanda nibo bahaye babica mwebwe abanyamurenge batumwe na leta y'u Rwanda kandi mwebwe abanyamurenge bari handi Kinshasa muri mwebwe haracarimo abagandukiye leta y'u Rwanda bakorana nabo rero nimugenda mwebwe n'abanyarwanda mwicare mukamura ikibazo kiri iwanyu muhamagare bari abasore banyu bitwaje intwaro barwanya leta bakorera u Rwanda barambike hasi baze dufatikanye namwe kuko haje leta nshya ntabwo hakiri yindi yakabira dufatikanye namwe kugira ngo tuzane amahoro iwanyu abo banyamurenge baranga babatuma kuri twirwaneho barageye ntibagenda baricecekera bukeye bwaho Perezida wa Kongo nibwagiye akabona na Perezida w'u Burundi akamusobanurira ikibazo Perezida w'u Burundi ati jewe ndakiza ahubwo nari nabuze aho mpera none rero mukivusha reka dufatikanye dushaka abanyamurenge dufatikanye nabo amaze turasa umwanzi kuko umwanzi w'abanyamurenge ni nawo umwanzi wawe ni nawo umwanzi wanje ibyo ngibyo bivugwa na Perezida w'u Burundi Burundi butora ingabo zirajabuka ziragenda zifatikanye nizo Perezida Felix yari yatanze zifatikanye n'abahungu b'abanyamurenge bo muri Gomino barasaride tabara barazesenya bahamagara abaturage b'abanyamurenge bari barahunze muri Rurambo hose barasubira kandi barazamuka baragenda nubwo bashize twirwana ariko bafata bugwate ariko baratasha abarundi bazana amahoro mu Rurambo abarundi bazana amahoro mu Ndondo y'Ibuvira abarundi bazana amahoro muri Bijombo abarundi baratambuka mu Mikenke bagaze no mu Minembwe bahamara hafi umwaka bazana amahoro igihe cyose bamaze iraruguru nta bitero bya Red Tabara byahabaye kuva abanyamurenge basubiye kandi gufatikanya n'abanyarwanda bagapanga imitwe yo kwirukana leta abasirikare b'abarundi mu Minembwe nibwo Red Tabara asubiye kandi kugarukiraza irateye abarundi ntako batagize abarundi bihaye umuzigo wo kwicara bamanukana abanyamurenge bashaka kuva mu misozi bamanuka bikibuvira kugira ngo batagwa mu maboko y'abazalendo n'abarakari ba FARDC bakorana na Kabira kugeza n'ubu nyine bakicisha muri FARDC ariko bakorera Kabira ibintu rero by'abanyamurenge biragoye gutahura cyane murumva yuko igice kimwe gishimira leta y'u Burundi hamwe na leta ya Kongo ikindi naco kikavuga yuko izo leta uko ari zibiri leta y'u Burundi na leta ya Kongo ziriko zikora ibishoboka byose kugira ngo zihonye ubwoko bw'abanyamurenge abo nabo murumva yuko babona yuko u Rwanda ariko nago rutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo rubatabare aha rero ikibazo gikomeye cyane umuntu yoca yibaza mbega ni bande bavuga ukuri muri iyi migwi ibiri ibyo rero byose ukuri ni kumwe araba bavuga yuko bashimira Burundi bagashimira na leta ya Kongo birashoboka ko bavuga ukuri araba bivuga yuko bashigikiwe n'u Rwanda kugira ngo bikingire canke bagaruza agateka kabo nabo nyene bashobora kuba bari mukuri ariko nta nkuri zibiri zibaho ukuri ni kumwe gusa ngiki rero igitumye mu buseruko bwa Kongo hama intureka zidahera ubukira kabiri mu misi heze heruka kuvugwa inkuru y'umuvugizi wa M23 witwa Wiringoma byaravuzwe cyane yuko uwo muvugizi w'uwo muhari yoba yararashwe na drone eka mbere bikavugwa yuko hari n'abandi ba officier bakomeye muri M23 boba barapfuye mw'ico gitero. Donc il traverse directement la frontière rwandaise. Donc pour aller chez eux à la maison. Rappelez-moi dans 30 minutes. Donc c'est ça, c'était ça
l'activité d'aujourd'hui. You're fighting for the money. You're fighting for our life. Ivyavuzwe mwaravyumvise ko Wiringoma yoba yarasiwe mu gitero cabereye ahitwa Irubaya. Bikavugwa ko ico gitero cagizwe na drone za leta ya Kongo. Iyo nkuru nayo yasamiranye rero mu bimenyesha makuru bitandukanye, nta muntu arashobora kumenya ukuri kwavyo. M23 ariyo Wiringoma yahora avugira gushika ubu nta kintu na kimwe irashima kubivugako. Abandi bivugwa yuko bapfiriye muri ico gitero bobo barafubanywe iteka, ariko Wiringoma ntiyarimwo. Rero ibintu bibiri birashoboka. Arashobora kuba yarapfuye kuko nawe n'umuntu nk'abandi, urusase ntigomutinya, afise umubiri nk'abandi, voilà. Ariko kandi ku rundi ruhande nta muntu n'umwe afise ivyemezo ko Wiringoma yapfiriye mu ico gitero. Ashobora kuba yarakomeretse canke adora, voilà. Murazi yuko no mu minsi yahera bari bamubitse bavuga yuko yapfuye, ariko abantu bakaza babona asubiye kuvugira M23. N'inzira ya kabiri rero irashoboka, M23 ikaba yabigize ibanga. Rero dufatiye ku vyavuzwe hamwe no ku gacerere ka M23 kuvyerekeye urupfu rwa Wiringoma, ntitwoja ngaho ngo twemeze canke ngo duhakane ko Wiringoma yapfuye canke akiriho. Kimwe muri ivyo kirashoboka. Mu gusozera mwotubaza muti none kuva leta ya Kongo igiraniye amasezerano n'u Rwanda hariya i Washington bihagarariwe na Perezida Donald Trump, muti none intambara zarahagaze? Reka da, intambara ntizigeze zihagarara. Ariko uno munsi leta ya Amerika yasubiye kubatumako, aha ndavuga itumako leta ya Kongo na leta y'u Rwanda kugira ngo bubahirize amasezerano basinye. Ibi tukabikesha ikinyamakuru ca BBC. Aho ivyo bibaye mu nyuma yuko Amerika ifatiye ibihano ingabo zimwe zimwe zo mu gisirikare c'u Rwanda. On les a laissés qui partent chez eux à la maison. Merci. Ku bwanyu iyi ntambara iri mu buseruko bwa Kongo, abanyamurenge batahura ugutandukanye, mubona izorangira gute? Imana nibahezagire mwese, yatwibanarize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye akaze.